uruganda Musumba Elcom ni rumwe mu nganda zihurikiye mu rwego Musumba Holding. Musumba Elcom ikaba ikora amapoto arizo nkingi zitwara umuyaga nkuba. Muti none iciyumviro co gutanguza Musumba Elcom cavuye he? Ibikorwa Musumba Elcom imaze gukora ni ibihe? Musumba Elcom ifitiye akamaro kahe igihugu n'abene igihugu? Musumba Elcom ni ishirahamwe novuga rihurikiye mu mashirahamwe y'amasosiyete canke y'amashirahamwe ya Musumba Holding. Ikaba ari ishirahamwe ryatanguye mu 2024 ariko ritangura ari projet canke ari umugambi wa Musumba Style. Rero Musumba Style yaravyaye Musumba Elcom, iyo twita Musumba Electric Poles and Construction Materials. Ikaba ari ishirahamwe novuga rishasha ariko ritari rishasha gose kuko ryatanguranye no mwaka wa 2025. Ari ishirahamwe rikora amapoto canke inkingi zitwara umuyaga nkuba. Icyumviro cyo gushinga ishirahamwe Musumba Elcom navuga ko ari icyumviro umukoresha wacu mukuru yiyumviriye ariko araraba igihugu cacu, turiko turaraba ibiti n'amashamba biriko biragenda bitemwa, kandi n'ubundi uriko uraraba amapoto ava mu biti arahura n'ingorane nyinshi. Ndazi mwese bese murabibona vyama zahenutse, zindi zirabungwa. Rero Musumba Elcom yaciye ifata irya mbere kugira ngo turabe ko tworondera inyishu umuti w'ico kibazo abarundi bari bafise n'igihugu muri rusange twari dufise. Ca twiyumvira gutangura gukora amapoto akozwe muri beto. Musumba Elcom ifise icicaro cayo mu Maramvya kw'ibarabara rya 13 ahafatanye n'ishirahamwe Fabrimetale, na Musumba Elcom ikorera irangura ibikorwa byayo bya misi yose. Novuga yuko dukora amapoto. Ayo mapoto dukora hari aho twita atwara umuyaga nkuba yubakoresha mu mazu ariwo twita basse tension. Tugakora amapoto atwara ujya muyaga nkuba ugenda ari mwinshi uwo twita moyenne tension. Rero dukora amapoto guhera ku ipoto y'imetero 8 gushika ku ipoto y'imetero 14, 8, 9, 10, metero 12, 13 n'imetero 14. Kubifuza ayo mapoto canka kubifuza gutwara umuyaga nkuba, ivyo Musumba Elcom irabikora. Kandi Musumba Elcom irarondera najya ama accessoire canke bijya bindi byose bijana n'izo poto kugira ngo umuyaga nkuba ugushikire, zaba insinga zaba bijya bindi mubona nk'ivyo twita ama-isora, ama-sectionnaire n'ibindi byose. Musumba Elcom irashobora no kuza no kuri tele ikagugenda igushingiye ipoto ryawe iguhereje byose. Novuga ko hano mu gisagara yego turamaze gukora ahatari hake. Turamaze gushinga amapoto y'ishirahamwe Limitere ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iri shirahamwe ritanga ubuhinga bwo gutumatumanako. Turamaze gushinga amapoto y'ayandi mashirahamwe nka Weza Power. Uravye nko ngaha kuri Avenue du Large hari amapoto ya Musumba Elcom twashinzeyo, ariko turashika no mu bice vya ruguru nka Muyinga turamaze kujayo, aho bita Songa ndetse no muri za Makamba turamaze gushikana y'amapoto. Rero novuga ko Musumba Elcom yajari igisubizo, kandi twifuza ko twebwe nka Musumba Elcom ko igihugu cyose coronka umuyaga nkuba tukabona aho duciye hose hariko haraka. Kuba Musumba Elcom ihari akamaro n'intangere. Ishirahamwe Musumba Elcom nanjye rafite akamaro kanini cyane. Rafite akamaro kanini kuko ubwa mbere nuko rintungira umuryango.
nabwira umuryango ko ngiye ku kazi bakumva ati papa abana canke umudamu mutama yagiye ku kazi hanyuma ntashe nkababwira ko ngodotse hanyuma hageze ko bampemba ingero nakoreye ishikana mu muryango ubwa mbere bakanje bakayikoresha ikagurira abana ikaye niforome n'ishuri gisabwa kwishuri tukaboneka hama narasi kuko urazi ko mwana kugenda kugira adafunguye nta yindi program bafise ibiva ngaha nyene hanyuma n'ibindi bishobora kurenga ko urashobora kuronka ibintu nkora mu isite iwacu mugabo umutahe wavuye muri iyi musimba rikomeye kuko je mpanda ngaha akoresha umuntu hari akagira icyo amarira hamwe nanjye nkamuhemba mu gihe nanjye mba mpimbi hano bitanguye kuba nkanye ndarigiyemo kuba nta kiringo kirekire ndarikoramo nabanje ndarimarimo nk'umwaka umwe ndarikoramo icyo ndiko ndategura gukora nkuye muri musimba rikomeye ndiko ntegura kubaka iyindi nzu imeze neza isimbuye n'uba n'abamwe ariko ndabona ko bishobora gukunda mu gihe nzoguma ku kivi ca musumba rikomeye hanyuma ibindi aho ndiko ntegura kubaka umutahe nari nsanzwe ndawufise mugabo inyungu ya musumba rikomeye irimwo kuko sinari kuhagura mu gihe ntari kuba mfise aho ndiko ndakora ivyo nari gukoresha ndahagura byaca bitunga umuryango mugabo ko namaze kuronka mpagaze yampaye ingufu cane yo kuronka turasubira kubakamwo muri uwo mwaka umwe no bantuze muri musumba ariko mbere yarafite akamaro kanini cyane ko ntaraza ngaha muri musumba irikome nanishomereye nta kazi nari ifise ariko ubu maze kuza ngaha barampaye akazi ndakora kandi ndamaze kwikenura mu bitari bike kubashitse ngaha muri musumba irikome nk'icya mbere bamaze kuduha amakontra narashoboye gusaba akagurana hanyuma ndagura impene ikaba yaravyaye n'icyo ni ikintu maze gushika ko kuva maze gushika ngaha muri musumba irikome ikindi shimira uruganda rwa musumba irikome baraduhaye amakarita yo kwivurizako akamfasha mu muryango iyo hagize umwana agwara cyangwa umufasha akagwara bikamfasha kumuvuza navuga ko musumba irikome ifise akamaro kanini igihugu kuko muramaze imisi mubona umuyobozi mukuru wa Regidezo ndetse n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bamaze imisi batembera bavuga yuko umuyaga nkuba mu gihugu usigaye ari umusesekara rero mugabo kuwushikana ku banyagihugu canke ku bene gihugu hirya no hino ubwo buhinga ntibwari bwaboneke navuga rero ko musumba irikome yaciye ibunga mu ntege kugira ngo ishobore kubafasha uko gutanga hirya no hino umuyaga nkuba ikoresheje ya mapoto dukora ndetse n'ayandi ma accessoire rero musumba irikome ifitiye akamaro kanini igihugu kuko turiko dufasha gukingira ibidukikije kandi turiko dufasha gukwirakwiza umuyaga nkuba hirya no hino mu gihugu hamwe aho uzoca hose barabara byose uzoca kuzosanga ryaka ifitiye rero akamaro kanini abene gihugu kuko iratanga akazi nkuko mwabibonye mu ruganda turafise abajene batari bake abajene bogiye mu biyovyabwenge no mu bindi turabahamagara tugafata uko gwaruka tukaruha akazi nabo bakitunga bagatunga imiryango yabo n'abatarubaka bakaronka ico kubafasha kugira ngo bubake izabo rero novuga yuko musumba irikome ifise uruhare runini rwose mu iterambere ry'igihugu kuko nibaza yuko muri yambona kazoza 2040 y'igihugu cifashe nimbona kazoza 2060 Burundi buzoba buteye imbere murabona yuko igihugu kizoba gisa neza inyubako zizoba zihari mugabo izo nyubako zizoba zaka zifise umuyaga nkuba kandi hirya no hino uzosanga koko musumba irikome yarafashe ijya mbere kuko bya biti leta yakuraho umusumba irikome yaramaze kuronka umugambi yaramaze gufata ijya mbere kugira ngo ifashe leta ivyo biti bihave mugabo abanyagihugu bace baronka ico gusubiriza bya biti bahora bakoresha ishirahamwe musumba irikome irakorana cane n'ishirahamwe Regidezo kubakurikirana amakuru ya hafi muramaze kubona ko kenshi umuyobozi mukuru atwara ishirahamwe Regidezo aramaze kuza kudutemberera katari gake
aje kuraba ibikorwa turangura, bitewe rero nuko leta nayo yafashe ijya mbere mu gukingira ibidukikije igakuraho amapoto y'ibiti, kubera yari afise muri make no gukingira ibidukikije, mugabo arafise n'ibibazo bitari bike, aravunika nk'uko nayibabwiye, aragira n'utundi tugorane, hari aho usanga ryahengamye, hari aho usanga ryabunzwe udukoko twaririye rikavunika. Leta rero nayo yafashe ijya mbere kuvuga yuko ivyo biti, ayo mapoto, abantu bose bakoresha amapoto akozwe mu biti boyahagarika, ahubwo bakijukira gukoresha ayo mapoto ya beto. Rero ayo mapoto ya beto dukoresha, novuga yuko Regidezo uko irosa abakiriya baje kugura amapoto ikibarungika iwacu kugira ngo tubashobore kubatunganiriza, mugabo muri uko gushinga ayo mapoto Regidezo nayo irarungika abantu bayo kugira ngo irabe ko turiko turabikora neza, kandi irabe ko turiko turanabikorera ahategekanijwe n'igihugu. Ishirahamwe Weza Power naryo turamaze gukorana ibitari bike, n'ubu hari ibyo turiko turakorana nka project zitari nkeya. Hariho ivyo Weza Power iriko irakora, hariho ndetse n'umugambi hari wo kuzokura umuyaga nkuba muri gisagara ca Bujumbura utwara muri za Kabezi na za Gatumba, n'iribarura rya Gatumba n'ahatari hake. Naryo rero bitewe nuko naryo rikorera mu mategeko y'igihugu, naryo ryitavye ako kamo mu gukoresha amapoto ya beto. Nabo rero dukoranye neza, baradutemberera tukabatemberera n'abapartenere bacu, nk'uko na Regidezo ari umupartenere wa Musumba Ircom. Intambamyi ntizobura kuko uracana umugambi mushasha, turacasensibiliza canke turacigisha abantu kugira ngo bumve akamaro k'urwo ruganda. Namwe murabizi ko abarundi bayamaze ko umuhini mushasha utera amabavu. Rero turacagerageza, uriko uranaraba n'uburyo uburyo bwo gukora umugambi nk'uyu si buke. Umuntu yifashe akemvestisa canke agakora umugambi ukomeye nk'uyu bitwara uburyo butari buke, kandi nibyo twita mu Kifaransa investissement long terme. Ni uburyo budashoka butsa ako kanya, mugabo tuba turiko turaraba kuri kazoza k'igihugu. Mu by'ukuri intambamyi ntizobura, mugabo ndakeka yuko buke ko na leta iradushigikiye ibintu bizogenda neza. Turiko dukora nk'uko nabibabwiye, turiko dukora ibishoboka, kuko ndumva Musumba Ircom uretse gusa n'igihugu gusa, ko igihugu ico cifuza ko abarundi bose bakora baronka ivyo bakora, uko nyene cobera amabivuga ati umurundi wese arondera ico akora, umuntu uronka ico ufungura n'umufuko uronka amafaranga. Rero Musumba Ircom novuga yuko iriko itanga akazi ku batari bake, kuko muriko muraba igihugu uko kingana, novuga ko kikiri vierge, umuyaga nkuba uracakenewe ahantu hose. Urumva ko abazoronka akazi si bake, murumva ko Musumba Ircom izotanga akazi hirya no hino mu gihugu. Novuga yuko no muri ibi bihugu bibanyi, novuga yuko tuzotangura kuza turabaha aya maproduit yacu kugira ngo n'igihugu kironke amafaranga mvamakungu. Turafise imigambi ya kazoza nk'uko nabibabwiye. Burya Musumba Ircom nk'uko mwabibonye, ubu turiko turakora amapoto, ama accessoire nayo rimwe na rimwe, kuko tutaraheza kubaka uruganda rwo kuyakora hirya no hino. Turacayagura, mugabo kugira dufashe igihugu canke natwe dufashe abakiriya baza batwitura. Ariko mu migambi yacu iri imbere turifuza kuzotangura gukora bimwe mu bitari bike mu bikoresho by'umuyaga nkuba nk'amatransformateur, insinga n'ibindi byose mbona bikenerwa kugira ngo umunyagihugu niyatwitura, umwenegihugu aje iwacu tumutunganirize, tumuhe byose, n'igihugu naco nyene kihagarike kuza kiratanga amafaranga mvamakungu kugira ngo kigure ivyo bintu biza gukora mu muyaga nkuba, abarundi bashoboye kubironka bakoresheje amafaranga y'Uburundi y'iwacu.